La situation dans votre pays est parfois tendue. Quel est le climat et comment l'Église se positionne? Mu gihugu canyu ibintu biraza birayangara hakaba imishamirano. Ishengero rya Katolika rihagarara gute mu bihe nk'ivyo? Le Burundi est comme le disait Aimé Césaire, un des damnés de la terre, pour ainsi dire, puisque nous avons vécu une espèce de chapelet de crise depuis 1961 et lors de notre indépendance et jusqu'à aujourd'hui. Nous restons encore dans cet engrenage. Musenyeri rero ati nk'uko Aimé Césaire yabivuze mu gitabo yise Damnés de la terre. Ati Burundi nabwo ni damnés de la terre. Avuze ati Burundi ni damnés de la terre. Iri jambo damnés reka turabe insiguro yaryo. Damnés bisigura ivumwe canke umuvumo canke umubabaro, amagorwa, amaganya, amarushwa, ikintu kiri affreux, dégoût canke cauchemar. Uvuga ngo mu Burundi hariho lo cauchemar, ibintu bibi, ibintu biteye ubwoba, nka kurya kurarota indoto mwijoro ukarota ibintu biteye ubwoba, ibiyoka, ibisato, ivyo twavuga yuko ari cauchemar, atroce, atrocité. Mana yanje ibintu ndabura nuko nobivuga, detestable, maudit, salé, ukwankwa canke ahantu hamugwanko rudahera. Voilà, ati Burundi rero ni damnés de la terre. Ati kuva mu 1961 turi mw'ivyo, Uburundi buri mu mubabaro, Uburundi buri mu bwicanyi, amaraso aguma aseseka, ukutumvikana, akarenganyo, inzara. Ati gushika uno musi. Mana yanje, mana yanje. Mu mwonga w'uruzi Ntahangwa hafi ya quartier Mutanga Sud na Mugoboka muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura hari ibiziga bibiri vyabonywe n'abanyagihugu ejo hahise igenekerezo rya 11 Ndamukiza, bikaba vyahambwe uno munsi nyuma y'impari nyinshi hagati y'abategetsi. Abanyagihugu bakababazwa nuko ivyo biziga vyarinze bihambwa ata numwe yemerewe gushika aho vyari kuko hari hacunzwe n'abapolisi. Vyinshi tubikesha Edi Kwizera. Ivyo biti uko ari bibiri vy'abagabo vyabonywe n'abanyagihugu ejo hahise igenekerezo rya 11 Ndamukiza uno mwaka w'2024, aho vyari biryamye umwonga w'uruzi Ntahangwa neza na neza hafi ya quartier Mutanga Sud munsi y'agasoko kaho ubwira ushike ku Mugoboka. Nk'uko vyiganwa n'isoko rya radio Haguruka ryashoboye kubona ivyo biziga, rivuga ko byari biboheye amaboko mu mugongo biri ku nguma nyinshi mu mutwe. Ivyagaragaye ko abishe abo bantu babakubise ibintu mu mitwe babona kubata mu mwonga w'urwo ruzi. Amakuru ashikira radio Haguruka abandanya yemeza ko ejo nyene abapolisi n'umukuru wa zone Rohero Sylvius Sindayihebura bahashitse, ariko baca baragenda badakuyeho ivyo biziga kuko bitwaje ko bitari mu ruhande rwa zone Rohero. Bahamagaye muri zone Gihosha nabo bakaba bavuze ko ivyo biziga bitari iwabo. Izo mpari rero hagati y'abo bategetsi zikaba zatuma ivyo biziga birara aho vyari, bikaba vyavuye bija guhamba uno musi hagati y'isaha 4 n'isaha 5 z'agatondo. Ariko nubwo ivyo biziga vyahambwe, abanyagihugu babazwa no kubona batemerewe kwegera ari ivyo biziga ngo bapfume baraba ko bobimenya, kuko aho vyari kuva ejo hahise hagumye hacunzwe n'imbonerakure n'abapolisi benshi bankira uwo wese yohashika. Dutega amatwi umunyagihugu aho ku Mugoboka aravyigana, ijwi rye ryahinduwe kugira tumukinge. Ejo hahise ku munsi wa kane abanyagihugu bo muri quartier Mugoboka babonye
ibiziga bibiri biri mu kimanga cy'imbwa n'uruzi Ntahangwa, aho natwe twari tugiye ku kazi turahaca turabiraba tubonana abagabo babiri kandi abagabo bakiri bato. Ni kuri ibyo bintu byaratubabaje cyane kubera ko abapolisi n'imbonerakure ntibigeze baduhabwa neza basihagire n'uwegera ngo arabe ko yomenyamo wiwe, kuko ibiziga byiriwe ngaho bitahambwe. Gusa birababaje kubona ibiziga by'abantu bimara umunsi wose vyanikiye kugeza n'uno munsi saa yine niho babikuyeho. basha n'abanyagihugu murabona ko bumiwe, bagira bati none ibi bintu n'umuvumo waje ku Burundi canke. Le disait Aimé Césaire, un des damnés de la terre. Ibi rero n'ubuyobe, hovuma hakorwa ibindi vyose mugabo amaraso y'inzirakarengane ntaseseke. Amaraso n'umuvumo, amaraso aseseka mu gihugu n'umuvumo w'ubuyobe. Ibiziga bitowe mu ruzi, ibiziga bibohewe amaboko imugongo. Mana yanje. Aho rero Nabada, ubu igihugu kiri mu kigandaro. Abantu iyo bagandaye baba banezerewe. Abantu bagandara bavuga ngo kugandara iyo abantu babuze umuntu, iyo abantu bababaye bariko bararira. Abarundi barababaye, abarundi baratuntuye, bimwe vyadanje. Reka twumvirize ingene muri Orikome babibona. Mugabo burya ntababesha, burya mu Burundi dusa n'abagandaye. Ntikigira amazi, ntikigira igitoro, burya ni ikibazo gikomeye cyane. Umwaka umwe imyaka ibiri ukabibona ibintu bisanzwe. Ibi rero biri mu byadutumye twiyumvira gutegura urwandiko turungikira inzego z'igihugu. Ati igihugu kitagira amatara, ntikigire amazi, ntikigire igitoro, ntikigire amadovize, igihugu kitagira isukari, igihugu byananiranye ko abantu bicara hamwe bakaganira ku ngorane bafise. None uwavuze yuko kiri mu kigandaro yabeshega abantu b'Imana. Mugabo kubera ibi tuvuga biraba inzego abasuku bacu, bikaraba na twebwe abanyagihugu, nicyo gituma twabatumye kugira ngo tubiganireko n'abanyagihugu babyumve, bumve yuko twese bituraba. Nicyo gituma twarigiye urwandiko inzego zo hejuru z'igihugu, hanyuma kandi urwo rwandiko turushikiriza inama nshingamateka n'inama nguzamateka, turushikiriza umuhuza w'abarundi, turushikiriza ya nama nkuru y'igihugu cy'ubutunzi, le conseil économique et social, nayo sinzi ko ikibaho bararondeye n'igikorera barabura. Turushikiriza wa mugwi CNDH, nawe ni mu by'ujejwe ujejwe kuraba iby'igihugu. Turushikiriza kandi n'imigambwe ikorera make mu gihugu cyacu, kuko nabo birabaraba. Hamwe batora abasabyi bamwe usanga umengo ntibabona icyo bukora nabone. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi, bandanya nsaba muri urugendo rw'amahoro rugira gatanu, bandanya ndabasagasagira ko hoba ibiganiro bihuza abarundi bose atawukumiriwe, kugira ngo abarundi ibi bibazo biriko biratuma abarundi baja mu kigandaro, biriko biratuma Burundi buba mu kigandaro, bavyicarire neza babitorere inyishu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, ibintu bigeze kure. Vyoba vyiza ibiganiro bibaye, ibintu bitarayangara, ibintu bitarashika kure cane, kuko ngo wanka kugarura impene ikiri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo. Uburundi bigeze aho umwasi ashaka, kandi n'umunyagihugu wese arabona yuko abayeho mu buzima butoroshe. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, ndasavye nshimitse ko hotunganywa ibiganiro bihuza abarundi twese, kuko ubu ntawe bagihisha umwotsi inzu
iri kwirasha abarundi ntibanezerewe. Ubwa mbere abarundi bamenye iki, mumenye yuko uburundi buri mu ngwane z'ubutunzi dasanzwe zimwe bita crise économique. Abarundi babimenye na leta ivyemange uko nta kubihisha nawisha umwotsi inzu iri kirasha. Kandi izo ngwane z'ubutunzi yo crise économique novuga ko ari nk'umwimbu w'ingendo mbi mu bijanye n'intwari bereye, gutunganya imigambi, ibiturire, gusesagura amatungo y'igihugu vyatsindaro cane muri iki gihugu umwanya munini. Ivyo rero iyo bimaze kumera gutyo haragera igihe abantu bimbura ivyo nyene, uko izo ngeso zaciye zituma haba iki, zaciye zituma hariho ibintu bikurikira. Ubwa mbere Uburundi busa nuko ataco gushorera hanze. Ubugira kabiri nta mfashanyo buronka zikwiye kandi bizikeneye. Nta bagwiza atunga binizi imitahe muri iki gihugu c'u Burundi hagaragara nko mu bindi bihugu. Abanyamahanga bafise imitahe yabo ntibakiza mu Burundi, muca muja inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana. Muja inama ingene ngo nazana ajya amahera tubereke ingene duca tuyamuzuruma ntazoronka haburana, mukabija inama neza. Nta munyamahanga akizana imitahe mu Burundi, muga mushaka iterambere bose barahevye kuza. Mugabo muri mu manama murabona rero nimuza murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi kandi muca muyabiba. Nta barukera rugendo bagendera Burundi cyane n'ibindi bihugu. Ukaraba nta wundi ufise uburyo bwo kwemererwa kwa kanidemi hanze mu gihugu byo hanze kugira ushobore kuronka imfashanyo. Uburundi n'imfashanyo baduhaye kubera yantwari bere iratunanira no gukoresha, ikagarukira amahera gasubira inyuma tuyarorera. Hanyuma ivyo ugaca usanga n'umwimbu waciye ugabanuka mu vy'uburimyi. Umwimbu ucuragabanuka muri usanga umwimbu waragabanutse no mu burimyi. Hanyuma ikibabaje rero haca ikintu c'ikinyoma caciye kihaba, bavuga ngo turikwije, ukumva ngo umwimbu nibonija nawe ngo dosesa ngo twogushorera hanze kandi ari kinyoma. Sinzi ko arabashaka kwiha amanota bakaba umwimbu nija nawe kandi atari vyo. Tubigumamwo haca bico bita manipulation y'amafaranga y'amarundi, kuza baraduza amafaranga muri berbe bakurayo bimvira abantu batubwira ngo umwimbu uri kuraduga naho ngo abakozi bahembwe, kumbe na majana ari karakwa, kumbe na mahera atacafatiye kari karakwa muri berbe. Mbwa tukavuga ngo byose twavikoreye, twahembye amakozi, amatora twayatunganije, byose twabigize, kumbe na mahera ari karaduga y'amadeni mu gihugu hagati n'amafaranga ava muri berbe atacafatiyeko. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi, nukuri murumva yuko ibi bintu bigeze habi. Murumva yuko mu gihe hotegurwa amatora ibi bintu bikimeze uku, murumva yuko vyo tujana ahandi hantu habi cane mu nyenga. Ni muri iyo ntumbero savye nshimitse ko hoba ibiganiro bihuza abarundi bose, abarundi b'incabwenge bose bakaja hamwe bagatora inyishu y'ibibazo vyose bihanamiye Uburundi, vyaba ibiganiro vy'ubutunzi, ibiganiro vya politike canke ibiganiro vy'imibano. Nyene icubahiro aho ivyo bibaye abanyagihugu ntibokwiruhutsa, aho ivyo bibaye abanyagihugu ntibobaho mu mahoro. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, nta kindi kintu nipfuza impore, nipfuza amahoro, nipfuza iterambere, nipfuza yuko ingorane Uburundi burimwo zitora umuti. Ibi rero nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ni mwebwe mushobora kuvyugara canke mukavyugurura. Ariko ndafise ubwoba ko hamwe mwokwica amatwi ibintu bigeze ngaha hose, abarundi umunsi umwe abarundi bohava biheba bakiyahura kugira ngo barabe ko boshobora kwivana muri bino bihe bitoroshe. Ndizeye ko aka kamo mukumvise kandi mugiye kubikorera ko ku neza y'abarundi bose. Imana nibahezagire mwese, twibandarize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri y'abarundi bose turamuhaye kaze.